Bisangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure ikugezako amakuru, inkuru n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa irya nino mu gihugu c'Uburundi kumwe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Ntunyemerere nkwe kaze ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye naho udukurikira uherereye. Wowe udukurikije uri mu gihugu c'Uburundi ntunyemerere nkwe mwiriwe neza, ndetse naho udukurikije hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi ntunyemerere nkwe mwaramutse neza bivanye naho uherereye. Wowe udukurikije uri mu gihugu c'u Rwanda ukadukurikije uri mu gihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, wowe udukurikije uri mu gihugu c'Ubuganda, wowe udukurikije uri mu gihugu ca Tanzania nawe uri muri Kenya ndabakengurukiye cane ngaha kuri ino mboneshakure. Turi ku munsi wa kane igenekerezo ry'icumi na gatatu umwaka n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Utegerezwa gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utaravyondako kugira tubandanye tugushikiriza amakuru yose tubandanya kurungika binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure. Tugushikiriza amakuru ariko aravurwa mu gisata ca politike, mu gisata c'ubutungane, mu gisata c'indero, mu gisata c'inkino, mu gisata c'agateka ka zina muntu, mu gisata c'umutekano ndetse no mu gisata c'uburimyi n'ubworozi n'ibindi biba biriko biravurwa irya nino mu gihugu c'Uburundi no hakurya y'imbibe zaco mu makungu ya kure. General Guillaume Bunyoni haragirizwa kuba atunze ibirwanisho hatarekuriwe. Mu kiganiro abavugizi b'inzego bahejeje gutanga, Agnes Bangirinshenge yavuze ko amatohoza akibandanya ku vyaha General Guillaume Bunyoni yagirizwa. Yavuze ko mu ntango Bunyoni yari yagirijwe ivyaha bitatu birimwo guhungabanya umutekano w'igihugu, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu no kwiha inyungu hatarekuriwe. Ubu ngo yarongewe ibindi vyaha bibiri birimwo gutunga ibirwanisho hatarekuriwe no gutuka umukuru w'igihugu. Narakugeza ko iyo nkuru nzihuta ku buryo buramvuruye, ariko ntunyemerere nkugeze ko iyi nkuru nanone dushikiye kano kanya ivuga ko muri komine Kayogoro ubwoba ari bwose mu banyagihugu kubera imyimenyerezo ya gisirikare ikorwa n'imbonerakure. Imbonerakure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD zirakora imyimenyerezo ya gisirikare cane cane mw'ijoro. Iyo myimenyerezo ibera mu mazone yo muri komine Kayogoro mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'Uburundi. Kubw'abanyagihugu, umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri komine niwe ajejwe gutunganya iyo myimenyerezo. Kubwiwe hakaba ari imyiteguro yo guhimbaza umunsi mukuru wahariwe imbonerakure. Kubw'abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, ni ibikorwa vyo kubatera ubwoba bibanziriza urusansuma rutegekanijwe ruzokorwa hisunzwe aho abantu begamiye mu vya politike. Izone imyimenyerezo ikomeye cane ni Bigina, niho havuka umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo. Kuri uwa mbere imyimenyerezo yatanguye hagati y'isaha 9 n'isaha 10 z'igitondo ku mitumba 12 y'iyo zone. Izo mbonerakure zikora imyimenyerezo zitwaje inkoni n'amahiri. Abatunganya iyo myimenyerezo ni umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD Haroyizi Kadoyi ndetse na Bernard Ciza arongoye imbonerakure muri iyo komine ya Kayogoro. Bitomorwa n'abanyagihugu bavuga ko batoreka kugira amakenga kubiriko biraba, na cane cane ko iyo myimenyerezo hije imbere y'urusansuma rw'abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'uwuri ku butegetsi. Basigura ko kubera iyo myimenyerezo bamwe mu banyagihugu bahora bazinduka mu mirima ubu babanza kurindira ku bwoba ko bohava bagirirwa nabi n'izo mbonerakure. Kubw'isoko aho mu Kayogoro, bamwe mu banywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi barinjiye muri CNDD-FDD nyuma y'itangazwa ry'urusansuma ku bwoba bwo kugirirwa nabi. Indongozi z'umugambwe uri ku butegetsi ziriyamiriza ivyo zagirizwa. Basigura ko iyo myimenyerezo ifise intumbero yo gutegura umunsi wahariwe imbonerakure uzohimbazwa vuba, ariko ntibasigura impamvu iyo myiyerekano iba mw'ijoro no ku minsi y'akazi. Abanyagihugu bakaba basaba ko iyo myiyerekano yohagarikwa kuko ku bwabo ifise intumbero yo gutera ubwoba abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'uwuri ku butegetsi. Nayo mbandanije na ya nkuru nari mugeje ko mu ntango z'ano makuru, kandi nuko General Guillaume Bunyoni ariko aragirizwa gutunga ibirwanisho atarekuriwe. Mu kiganiro abavugizi b'inzego bahejeje gutanga, Agnes Bangirinshenge yavuze ko amatohoza akibandanya ku vyaha General de Police Guillaume Bunyoni yagirizwa. Yavuze ko kandi mu ntango Bunyoni yari yagirijwe ivyaha bitatu birimwo guhungabanya umutekano w'igihugu,
guhungabanya ubutunzi bw'igihugu no kwiha inyungu hatarekuriwe. Ubu ngo yarongewe ibindi vyaha bibiri birimo gutunga ibirwanisho atarekuriwe no gutuka umukuru w'igihugu c'u Burundi. Umumenyeshamakuru yabajije nimba hari igitangaza iyo hatowe ibirwanisho kwa generali Umumenyeshamakuru yabajije nimba hari igitangaza iyo hatowe ibirwanisho kwa Generali Agnes Bangirinshenge yishuye ko ibirwanisho Bunyoni yagirizwa hari ibitarekuriwe mu rugo kwa Generali. Ntiyatomoye ivyo birwanisho ivyo ari vyo. Bunyoni ntiyorohewe, ivyo yahoze yagiriza abandi vyose bigiye kumushirwako. Nayo kandi umuvugizi wa sentare Ntahinyuzwa akaba agira ati amatohoza aracabandanya ku vyagirizwa General Guillaume Bunyoni. Mu gihe yariko arishura ku bibazo vy'abamenyeshamakuru nyene mu kiganiro c'abavugizi b'inzego z'igihugu caremeshejwe mu ntara ya Muramvya kuri uwa 13 Mukakaro 2023, umuvugizi wa sentare Ntahinyuzwa yamenyesheje ko umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika yasavye ko hokongerezwa ikiringo co gutohoza ku mabi yagirizwa uwahoze ari umushikiranganji wa mbere General Guillaume Bunyoni. Gushika ubu ivyaha bitanu yagirizwa bijanye no guhungabanya umutekano w'igihugu, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, kwiha inyungu hatarekuriwe mu gihe yari mu mabanga y'igihugu, gutunga ibirwanisho atabirekuriwe, ndetse n'icaha co gutuka umukuru w'igihugu c'u Burundi. Bamubaje nimba ivyaha vyose yagirizwa yoba yarabikoze wenyene, Agnes Bangirinshenge avugira sentare Ntahinyuzwa yavuze ko icaha gikorwa n'umuntu ku gatwe kiwe, ariko akavuga ko ibindi bakibirindiriye muri ayo matohoza akibandanya gukorwa n'umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika. Mu gihe hari ibisanzwe ku mupolisi wo ku rwego rwa generali gutunga ibirwanisho, uwo avugira sentare Ntahinyuzwa amenyesha ko Bunyoni we yagirizwa gutunga ibirwanisho birengeye ivyemewe gutungwa n'umujenerale. Gushika ubu hakaba yemeza ko amategeko ariko arubahirizwa mu bijanye n'iyo dosiye ya General Guillaume Bunyoni. Ese mubona ivya Bunyoni bizoherera hehe? Nimutwandikire munyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Nayo mu yariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko muri Kivu y'Epfo ni muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, impunzi zo mu makambi ya Rusenda na Murongwe bamaze amezi abiri hatamfashanyo. Impunzi zo mu makambi ya Murongwe na Rusenda muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'ubumanuko bamaze amezi abiri hatamfashanyo n'imwe baronka. Ntibaronse udufaranga ngo baje gusuma ivyo bafungura nk'uko vyahora. Baratabaza kuko bahanzwe n'inzara bagasaba imfashanyo. Marie Rose Mukunda afise umuryango w'abantu 7 avuga ko bashobora kwicwa n'inzara kuko hatagira na kimwe hagaburira abana biwe. Abana banje bashobora kwicwa n'inzara kubera ko baryama badafunguye kuko pamu idaherutse kuduha amafaranga yo gusuma ivyo kurya kuva mu kwezi kwa Rusama. Uko akaba ariko yavuze ababaye. Nduwimana nawe akaba avuga ko aca ingero kugira ngo agaburire abana biwe bakamuhemba ifu n'isombe. Baguhaye aho ubarimira barashobora kuguhemba imyumbati canke ikiro c'ifu y'imyumbati ngo ugaburire abana. Kuko akaba ariko yatubwiye. Kubera ubukene bw'imfashanyo mu makambi ya Rusenda na Murongwe, bamwe mu mpunzi baciye biyandikisha ku rutonde rw'abantu bazotahukanwa mu Burundi. Jean Claude Bimenyimana afise abana 7 yaratahutse mu Burundi kuwa 6 Mukakaro, akaba avuga ko inzara ariyo yatumye hatahuka. Olivier Iranzi haserukira impunzi z'abarundi i Rusenda akaba avuga ko yituye HCR kubera ubwo bukene, ariko mugabo ngo nta cavuyemwo. Albert Musambya asanzwe ari umushikiranganji w'intara ajejwe intara yo hagati mu gihugu n'umutekano, yaragendeye ikambi ya Rusenda mu ntango za Mukakaro aca bemerera ko hagiye kumenyesha HCR na PAM ko gutanga ibifungurwa vyacerewe. Ico gihugu kinini kiri mu buseruko bw'u Burundi kiracarimwo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi 45. Benshi muri bo bahunze urwimo rwo mu mwaka wa 2015 kubera ikiringo kitahurijweko c'umusi Pierre Nkurunziza yahoze arongoye u Burundi.
ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravurwa cane mu gihugu c'u Burundi kumwe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Bandanya urabana natwe ngaha kuri ino mboneshakure kugira uje urashikirwa n'amakuru yose, inkuru kumwe n'ibiganiro turungika binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure mukunda muri benshi, ariyo yanyu ikaba n'iyacu.